Daher kazi umuntu wese yagize akigoro ko gushika hano ndabashimiye cyane kubona muri ngaha mwese hanini nta byinshi nza kuvuga ariko murabona inyuma yacu turabona Irebe Best Press Award ibyiza by'iwacu umunezero w'iwacu abenshi muri hano murazi Irebe Irebe FM Irebe Company no musiro twateye iteka twatumiwe na Irebe Company kuko mubibona hano imbere abantu beza bashajije tubaye kazi batuganirize batubwire tubanze tubamenye hama mu nyuma batubwire icyatumye tubangana abakozi reka duhe ijambo duhere hariya murakoze mwanze mutwibwire murakoze nitwa Patrick Paje niyo nkuru umumenyeshamakuru mugenzi wanyu nkaba ndongoye ikigo cy'ubudandaji marketing muri Irebe FM ariko kandi nkaba ndongoye gestion cyangwa management ya studio de production Irebe Music Recording umumenyeshamakuru kandi muri Irebe FM murakoze. Murakoze nanje nitwa Linda Bushasha akaba ari je ndumuyobozi mukuru wa radio Irebe FM naje nkaba ndumumenyeshamakuru mugenzi wanyu. Nanje nitwa Greta Kwizera nkaba ndi muri iki gikorwa iyi evenement Best Press Award nkaba njejwe igisata cya marketing. Yego murakoze je nitwa David Rakoze umumenyeshamakuru nanje kuri Irebe FM ariko kandi sanzwe ndanaserukira imbere y'amategeko Irebe Company ari nayo ifise projet ya Irebe FM. Murakoze cyane ndabasabe kuriko muravuga mu byo muratuza akaje kugira ngo n'abari inyuma babumve neza ama babibwiye mbisa harimo umurongozi wa Irebe FM bibaza atakabuze twumva kazi kugira ngo abanza twakire kwanza bakire ko twatumiwe yiwe niko bivuga atubwire n'ikintu nyamukuru cyatumye aduhamagara nka kazi. Murakoze cyane reka nongere ndabaha ikaze mwebwe mwese mwashoboye kwigora mugashika muri kino kibanza. Irebe FM ni samirizi isanzwe isamiranira mu gisagara ca Bujumbura muri quartier asiatique avenue Ntahangwa numero 33 ni samirizi kandi isamiranira kuri megahertz 91 n'ibice 4. Irebe FM iravuga mu gisagara ca Bujumbura ikongera ikavuga ndetse no muri Bujumbura rirari aho ikavuga kandi no mu ntara ya Rumonge muri Muramvya igice ca Bururi muri Cibitoke muri Bubanza akaba kandi ari samirizi ushobora kumva ubicishije kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi kuri website wa Kaburungu Irebe FM akaburungu.com canke naho ugaca kuri Radio Garden canke online radio box aho hose urasangaho Irebe FM. Ni isamirizi kandi ifise umugambi wo gushobora kwaguka tukumvikana mu gihugu cyose. Ibyo biri mu migambi ya vuba kandi imigambi twovuga ngo imigambi yo izoteba yakure cyane. Rero murashobora kwibaza muti mbega Irebe gisigura iki? Irebe ni iki? Irebe ni ikibanza umwami yakiriramwe abantu mu gihe ari abantu bafise imanza novuga ntizagoranye kandi akazibacira atavyangondagonda. Ni ikibanza gisanzwe kiri mu Gishora mu ntara ya Gitega. Muri Irebe FM umurongo dukorerako
mu gifaransa bavuga ngo ligne éditoriale et la promotion de la culture burundaise dans toutes les facettes. Ngerageje kubisobanura mu rurimi rw'ikirundi ni nko gushigikira imico kama y'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero rero twaravye muri bamwe mu barundi mu gwarukana cane cane ruhari, ni benshi basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bashobore kwamamaza igihugu cacu, gishobore kumenyekana mu makungu, igihugu cacu gishobore kugira izina mu makungu hagiye hatandukanye, ndetse bari no mu bafasha kugira ngo igihugu c'u Burundi ivyiza biri muri ico bishobore kumenyekana. Ni muri iyo ntumbero rero Radio Irebe FM yiyumviriye ku muce novuga nti w'abantu bamwe bafasha kugira ngo Uburundi bumenyekane, ivyiza vy'u Burundi bimenyekane. Tuyumvira kuca tutegura rero iyi award, Irebe Best Influencer Award, ari nayo kumbure novuga nti yaturamukije hano kuri uno munsi. Ibijanye rero n'iyi Irebe Best Influencer Award, reka hariho imigwi y'abantu basanzwe bakorera muri ivyo bisata babimenyere babizobereye, twarondeye kugira ngo bashobore kudufasha mu nteguro. Muri bo rero ni Greta ari ngaha araza kuca ankorera mu ngata abasigurire na cane cane ibijanye n'iki gikorwa catuzindukanye kuri uno munsi. Murakoze. Ndibaza ko Linda atubwiye ko Greta Kwizera ariwe agire ashimikira mu gikorwa. Murakoze Sherissa, madame la directrice, murakoze namwe. Igikorwa yagerageje kuvuga hanini ko ari Irebe FM yagiteguye, ari ico citwa Irebe Best Influence Award. Irebe yariyumviriye yuko haraba ama awards menshi, ariko hari gisata kiriko kirashaka kumenyekana cane hano mu gihugu c'u Burundi, arico influencer. Hari abasanzwe babikora nk'umwuga, hari n'abasanzwe vyabaye uko nyene bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi ariyo réseaux sociaux internet, mais hariho n'abandi tuzi mu bikorwa vyabo. Rero Irebe yaragerageje gushikira bamwe bamwe tuzi tubona aribo ba influenceurs, influenceuses. Turababwira iciyumviro, mbere baranagifata neza, baranacakira, barumva ko bona kijamwo, kandi n'imiryango iracuguruye. Umuntu azi ko ari mu influenceur cyangwa influenceuse ashaka kuza muri no competition izoherezwa na award, barahawe ikaze. Muri uwo mwanya dufise abakenyezi 10 n'ukutangwa abahungu abashinga ntahe 11. Muga twababwiye ko imiryango icuguruye, aco gituma twagize lancement officiel kugira mumenye igikorwa kiko kiraba. Gitanguye no munsi, catanguye kera twebwe mu kuvugisha aba influenceurs bamwe n'aba influenceuses, ariko ku mugaragaro gitanguye no munsi kugira mu nabidushikanire kure ingene kimeze. Hazoba demi final na final. Muvse ko ari abakenyezi 10, abafasoni canke abakenyezi 10 n'abashinga naye 11, ariko muri demi final hazotogwa 10. Hazotogwa 10 bivanye kuri theme tuzobaha bakorerako, bagira ka video, hama bazotogwa na mwebwe, bazotogwa n'abantu, bazotogwa kuri site web ku ma vote like, ariko iyo site web ni nabo banavuze ati reka dutogwe kuri site web, sino Instagram, Facebook, ivyo muri umwanya ntiturabigira, ariko demi final na final bazotoga kuri site web ku mugaragaro, bose babona iri gere neza. Niho hazocatogwa 10 bazoja muri final. Mugabo final hazo muri 10 muri 21 tuzotora 10 baja muri demi final, aba muri final hazojamwo 5. 5 no kuvuga yuko uwa mbere azoronka miliyoni 3, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu umuriyoni umwe. Mbere na babandi 5 bavuyemwo nabone tuzobaha nabone agashimwe kabo ari amafaranga 500. Rero calendrier nuko video ya mbere dushaka ko iba muri uko kwezi nyene ku 9 muzoyibona ku mbuga
mbere munagende umwe wese kuri video azoba ariko arakora mu influencer mucaguremwo uwo mwashimye ariho amavota azoba atanguye hama dutorabo 10 hama dusubira abo nyene 10 basubire nabo tubahe theme bagira ko video kugira dutore uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa gatanu nibaza ko gushikaho igituma byanateguwe nuko aba influencer nga mu Burundi barafise uruhara runini cane mu iterambere ry'igihugu nibo bantu ba mbere cane gose bashobora gushikana ikintu kure be n'ama entreprise amwe aranatanguye kubarondera kubera ko akazi kabo basanzwe bakora tunahamagarira ama entreprise tunahamagarira ama societe ashaka kumenyekanisha ibintu byabo yuko irebe yatanguye ico gikorwa cyo guha valeur umu influencer no influenceuse ibihereye ngaha ça sera la première édition kandi bizobandanya rero kugira tubaha intega aba influencer nuko twobaha akazi bivanye n'ukungene l'influencer abanyagihugu bagatumana image y'igihugu ishika kure nibaza ko gushikaho ari ivyo twomenyesha yari calendrier de roulement y'igikorwa ego finale izoba muri December murakoze sinzi ko muri aba bari hano imbere yacu hari uwo mwunganya canke yose ijambo kugira ngo ati ni bande muri uyu mwanya navuze ko dufise abakenyezi 11 bamwe baranahari banashitse kandi twari twifuje ko bose twaba turi kumwe no munsi ariko ni mu minsi hagati baba bafise imirimo ariko reka munyemereye turashobora kubavuga naco bitwaye hariho mu bakobwa cyangwa abo twita abakenyezi harimo Mona Walda, Nelinat, Monia Fleur, Shemsa, Yusla, Kim Nana, Dative, Ishu Mirak, Bebe Gabriela na Deli Driss. Mu bashingantahe harimwo Kabos, harimwo Issa, Tiam, harimwo Yann Santana, harimwo Andy Breezy, harimwo Simbizwe Basema Vumba, harimwo Jado, Giti, harimwo Raoul le comédien, hariho Kat Luz, hariho Angelo Atamba, hariho na Randy Promoter. Muri umwanya nibo dufise ariko nko twabivuze imiryango iracuguruye. Harabo dushobora kuba tutashikiriye ariko azi neza yuko ari umu influencer cyangwa umu influenceuse donc arahawe ikaze turabe ko kwije ivyo dusaba hama azojemwo nawe mu bahiganirwa iyo awards. Urakoze ngiriye ko nishura ikibazo cya kabiri wabaje inyungu ya radio Irebe FM. Duhiriwe duhishije ndi kumwe n'ujejwe ivyunguka muri Irebe reka nabo nyene cy'indamu ijambo kugira ngo ashobore kwishura kuri ico kibazo. Murakoze nyakubahwa directrice. Radio Irebe FM mu migambi yayo nkuko mwabyumvise directrice yabivuze harimo kumenyekanisha ibikorwa by'igihugu iby'abanyagihugu abarundi by'Uburundi ibyiza biri mu gihugu kubishikana kure. Rero inyungu canke ico Irebe FM yunguka nuko muri iyo migambi y'iradiyo bisanzwe birimo si uburyo bw'amafaranga kunguka mu buryo bw'amafaranga ahubwo nuye migambi yose Irebe ifise yashize imbere mu bijanye no kumenyekanisha igihugu no impano z'abarundi zinyegeje z'abana b'igihugu zinyegeje zije kumugaragara. Uwo murundi akunde gukurikirana uwo mu influencer cyangwa mu influenceuse, uwo murundi ari hanze akunde amenye ibiriko birakorwa mu gihugu biciye baba influencers. Kuvuga ko twebwe bya biganiro dukora ubu tuzoba dufite ikindi gisana vuba cy'aba influencers bituma ya migambi twishikako n'aba influencers badufasha gushikana kure ivy'igihugu kuko iradiyo nivyo abanyamakuru baragenda kurondera ibiganiro bakarondera inkuru bakazizana ku iradiyo. Ubu hari ibindi rero uwo mu influencer akora kumbure we afise abantu biwe bamukurikirana nk'ibihumbi 10 ibihumbi 50 bamukurikirana. Biraryoshe rero kumva ko n'uyo muntu Irebe FM yamuhaye akaryo ko gushikana ivyo vyumviro vyiwe amashusho yiwe izo content ziwe ahandi kure. Rero tubaza ko Irebe FM no mugambi izokunguka kuko izoba yungutse yindi champ yindi uwundi mugwi w'abantu bamenyekanisha tubita bamenyesha makuru tubita
kujya mukunda kubita ngo n'abanyatugenegene, ahubwo ni umwuga wabo wo kumenyekanisha inyungu no kumenyekanisha igihugu, inyungu nuko abantu bamenya igihugu cyacu n'ibyiza byayo. Ahubwo turonse abashigikira kino gikorwa nkuko Greta yari yabivuze, imiryango iruguruye. Aho tumaze kudodora turizeye ko muri ano mezi 3 ari imbere gushika mu kwezi kwa 12 aho tuzotanga akagashimwe ka nyuma ka final nakajyo keza kayo ma entreprise ayo ma societe y'ubudandaji abo bakora mu gisata ca bavuga ama entreprise étatique hari amashirahamwe ya leta n'amashirahamwe yigenga, nibaze ibyo bakora bimenyekanishe biciye kuri radio ariko kandi biciye muri zo content zaba ba influencer bagira bagende natwe mu rugendo rwa mezi 3 kuvuga ko muri amezi 3 ishirahamwe ryari ryo ryose ryifuza canke rikora mu byo kumenyekanisha igihugu canke rifise ibyo bidandaza rishaka ko abarundi bamenya n'abanyamahanga bamenya, umwanya rero mwiza wo kuza uberekeza igikorwa muri Russia inyungu izoboneka bitwebwe kuri ba influencer n'aba societe ariko rakoze rondeye mu Kirundi uraza kubura ijambo influencer cyangwa influencer. Ibyo akora ni ego no kumenyekanisha cyane kuvuga cyane kwirata cyane guhaya ivyo byiza kubimenyekanisha mu buryo bwiwe ko aba influencer cyangwa influencer bose bafise ukuntu bamenyekanisha bivanye n'ibyo bahisemo, uko harabo abari mu misaba bitandukanye muhora mukurikirana muhora mubona ibyo bakora. Rero kuvuga ngo twomwita ubumenyekanisha, tumwise umudandaza, tumwise twobura ijambo rimwe mu Kirundi, twasanze Kirundi burya dukeneye abantu bo muri Academy Rundi ahubwo bako yatumviriza badufashe nibi biri mu byo tumenyekanisha izi ndimi zacu zigatuma tuzikundisha abandi. Ubu twobona abantu bo muri Academy Rundi bo tubwira neza influencer byo tuma ino higanwa riherekezwa n'iryo zina rishasha bikabonera n'akaryo ko kurimenyekanisha bakarimenya, kuko twararondeye muri Kazinduzi influencer turasiguza turarondera abantu turabura ico influencer gisigura. Murakoze. Ubisanzwe mu ijambo rimwe dushobora kukironka ariko mu majambo ashoboka mu influencer cyangwa influencers n'umuntu ya influencer mu Kirundi novuga yuko n'umuntu atuma ukora ikintu kubera ukimubonyeko. Murakoze. Kamere kuri ico ca nyuma kihaje abandi bari mu entertainment iratandukanye kandi natwe aba influencers dufise n'aba influencers dufise n'abantu bakora ubuzi butandukanye. Exemple muramubona Jadonga umu influencer mu bidukikije aratuma abantu babikunda kubera tubimubonako. Aratandukanye cyane na Angelo ari nyuma yiwe. Angelo aratamba ntaho bihuriye n'ico Jado akora. Donc umuntu wese afise ico ya influencer igihugu, ico ya influencer abantu, nico kimwe na entreprise. Ushobora kuzokenera umuntu azi kuvuga, ushobora kuzokenera umuntu atamba, twege nico catumenya umu influencer tuguha. Hama akabijya nuko tuje kuvaloriza, novuga mu Kirundi uha agaciro ako kazi, kuko yavuze amapublicité araba ku maradiyo, amapublicité araba ku mateleviziyo, ariko burya ibindi bihugu réseaux sociaux niyo ikomeye cyane muri iyi minsi. Rero nabo ba influenceurs n'aba influenceuses bakorera ku ma réseaux sociaux. Rero nico gituma kabijya nuko twoteza imbere réseaux sociaux natwe ngaha mu Burundi, ama entreprise akaronka une visibilité iciye kuri réseaux sociaux, iciye kuri abo ba influenceurs n'aba influenceuses tuzoba two turakorana muri iki kiringo c'amezi 3. Nuko iriganwa canke award ari ubwa mbere iteguwe kandi yiyumviriwe na Irebe FM, nakabigeraho gakomeye cyane kuba Irebe FM ije ubwa mbere ikiyumvira ko abo bantu ubundi twategerezwa, kubera ko natwe turi radio twategerezwa kuba turi abantu twobagiriye ishari amenga turi muri competition nabo, ariko kubera ko intumbero twihaye kandi tukabona yuko ico gisata ari gisata gikomeye, niyo mpamvu twavuze ati reka tuba ba mbere natwe nyene nk'iradio no mu bikorwa dukora tubereke yuko bafise agaciro guco natwe kuco dukoze n'abandi bose bahereko babona ako kazi, abari bibaza yuko ari tugenegene babone yuko ari akazi gakomeye. Koze ico kibazo ico kibazo twaracize cane kandi harabaye inama hagati ya Irebe n'aba influenceurs.
bonyine nibaza ko bonacishura kuko nibo bayitoreye ubwo buryo kuko kenshi barakunda kuvuga bibwe habaye amanyanga kubera jury irafise pourcentage jury yatoye umuntu wabo rero twaragiranye ibiganiro n'aba influenceurs bonyene baritorera uburyo ko ijambo Jado akanavuga yuko igituma bahisemwo iyo site web kugira binaboneke ku magaragaro. Tubire Kristu Yesu ashimwe. Assalamu alaikum. Murakoze ku ijambo. Bwa mbere tubanje dushimira Irebe FM na Irebe Company. Bwa mbere ariko ndavuga yuko fashe kano kanya kugira bwa mbere tubanze dushimira Irebe FM na Irebe Company kubona baratwimviriye ko hama natwe icumviro twaragishimye ni naco gituma bamamagaye turi kumwe n'abagenzi banje hariya kugira dushikirize gituma twatoye ko dutora ku ma site web twaragiye hamwe ca dusanga yuko naje mubabarire social media nkoresha Facebook cyane na Twitter mugabo Instagram sindakoresha cyane na TikTok sindakoresha cyane hama hari abandi bameze nkanje sanga akoresha TikTok cyane undi agasanga akoresha Facebook cyane cyangwa undi agakoresha Instagram cyane cyangwa undi agakoresha Twitter cyane hama turabona yuko byoba byiza ko twese duhujwe n'ikintu kimwe kugira ntagira ubundi azo kwidoga ngo ujya aranyagwa arakomeye kuri TikTok uri arakomeye kuri Facebook uri arafisa aba followers benshi kuri Instagram naco gituma twaciye duhitamwe tuvuga tuti kugira amatora agende neza kugira twese tubishime ariko twotora ku ma site web hama n'ikindi naco Irebe turifuza yuko igikorwa coba icayo koko coba icayo kagira nico bagikuyemwo kuri en termes de visibilité ni naco gituma twashaka yuko duca kuri site web ya Irebe Company cyangwa Irebe FM hama sindababeshi kuri twebwe n'abagenzi banje hariya twarumvise yuko harimo akabijya umugani wa undi buni muziki ngo karakabijya nateguye Irebe yaraduteguriye akabijya zabindi baravuga ngo iyo kamera sinzi ko muvyibuka bana jewe natewe iteka ryo kuja imbere ya kamera ya Mbida hama twavuze tuti ikintu ubwa mbere kibaye igikorwa ciza cyane kuko harabaye ama competition y'abaririmbyi murabizi yuko Primusic iraba abaririmbyi gusa ariho competition y'aba Miss iraba abakobwa gusa ariho competition y'aba Isanganiro Awards iraba abaririmbyi gusa mugabo